uracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Ongeye kubasuhuza inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda bagezaho muri aya makuru: abarundi bahungiye muri Tanzania barasaba icyo gihugu kureba uburyo batuzwayo aho guhora bahatirwa gutaha. Tureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye si heza, naho hoba heza bamwe bafise ibibazo vyinshi biragoye. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba. Uyu ni umwe muri abo barundi b'impunzi bari muri Tanzania. Ibitero by'indege zitagira abadereva bita drone mu ntara Oromia muri Ethiopia byahitanye abasivili batari bake mu cyumweru gishize. Naho guverinoma ya Uganda yakajije umurego mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya Ebola. Igikomangoma cyo mu Bwongereza Anna n'umugabo we basuye inkambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ibitero by'indege zitagira abapilote bita drone mu ntara ya Oromia muri Ethiopia byahitanye abasivili batari bake mu cyumweru gishize. Fidel Niyongabo. Ivyo bitero vyabereye mu bice vyiziziwe n'abagwanyi ubutegetsi bo mu mugwi Oromo Liberation Army OLA mu Funyapfunyo. Bibaye mu gihe ingwano hagati y'inteko za leta ya Ethiopia n'abagwanyi b'uwo mugwi iriko iriyongera. Umwe mu babonye ivyabaye atashatse ko izina ryiwe rimenyekana ku mpamvu z'umutekano wiwe, yavuze ko yabuze abo bavukana batatu mu gitero cabaye ku munsi wa gatatu itariki 19 y'uku kwezi kw'icumi. Avuga ko bose bari abanyeshuri. Amenyesha ko ico gitero cabaye igihe cy'isaha 6 zo ku mutaga mu gice citwa Meta Welkite. Igitero c'indege itagira umudereva cihaye inkumbi kurusha ibindi cabaye ku munsi w'Imana igihe hari kwa ibirori by'abari barangije imyimenyerezo ya gisirikare y'umugwi OLA mu karere ka Shewa yo mu burengero. Leta ya Ethiopia ifata umugwi OLA nk'umugwi w'iterabwoba. Abantu baba mu micungararo yaho bari batumiwe kurorera ivyo birori. Uwabonye ivyabaye avuga ko mu bapfuye harimwo abapfasoni, abana, abasaza na bamwe mu bagwanyi b'umugwi OLA. Abategetsi bahabereye ivyo bitero ntaco babivuze ko, mu gihe abategetsi ba leta ya Ethiopia ata vyinshi babivuze ko. Umugwi OLA wagirije leta ya Ethiopia ko yakoresheje indege zitagira abadereva mu kugandagura idatora abasivile mu bice vya Meta, Nunukumba, Wamahagalo na Kobi mu buraruko no hagati mu ntara ya Oromia mu kiringo c'imisi mike irangi. Fidel Niyongabo. Guverinoma ya Uganda yakajije umurego mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya Ebola. Umubare w'abantu bamaze kwemezwa ko banduye Ebola umaze kurenga 100. Oriane itanga ishaka. Iyo nkuru yatangajwe kuri uno munsi wa gatatu n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng. Yamenyesheje ko leta yashizeho ikindi kibanza kijejwe kuvura abanduye Ebola. Jane Ruth Acheng yatangaje ko 15 ku bamaze kwemezwa ko banduye Ebola bari mu bakozi bajejwe ivy'ubuvuzi, 6 muri bo bakaba bamaze gupfa. Yatangaje ko ibibanza 5 bijejwe kuvurirwamwo abanduye Ebola bikora muri iki gihe, mu gihe ikibanza kigira 6 kiriko kirashigwaho. Jane Ruth Acheng avuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubifashijwemwo n'abo bukorana buriko burashiraho ikindi kibanza cyo kuvuriramo abagwaye Ebola ku kibuga c'inkino c'ahitwa Mulago. Yamenyesheje ko ico kibanza gishasha kizotuma igitigiri c'ibitanda bihari muri iki gihe bigenewe kuvura abagwaye Ebola gishika kuri 351. Acheng avuga ko ubushikiranganje ayoboye buzokwihweza ukugene incanco 3 ziriko zirageragezwa muri Sudani kuvyerekeye Ebola zikora mu ndwi ziri imbere. Muri Nigeria, Atiku Abubakar, umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe na leta, arashaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu matora yo muri Nigeria nyine. Yasabye leta rero gushyiraho idatinze ikigega cy'amafaranga agenewe gufasha abazahajwe n'imyuzure
nanone Fidel Niyongabo. Atiku Abubakar yatangaje inyuma y'uko agendeye leta yimbura ibitoro ya Bayelsa iri mu zasinzikajwe kurusha izindi ko imyuzure yahabereye yerekana ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Atiku Abubakar amenyesha ko ari ikigega coba kigenewe gufasha abanyagihugu mu buryo bwihutirwa gisa n'icyari cyashizweho mu gihe c'ikiza ca COVID-19. Yashatse kuvuga umuriyaridi n'imiliyoni amajana 4 y'amadolari leta yari yategekanije mu mwaka wa 2020 igihe ikiza ca COVID-19 catangura kwiyadukiza. Leta yatangaje ko imyuzure yatewe n'imvura isegenya n'amazi yarekuwe avuye mu rugomero rw'amazi ruri mu gihugu kibanyi ca Cameroon. Abantu barenga 600 barapfuye, abagera ku miliyoni n'ibihumbi 400 barava mu vyabo, mu gihe amahegitari ibihumbi 570 y'ubutaka yononekaye. Abanebagura leta ya Nigeria bavuga ko yikweze mu gufasha abasinzikajwe n'imyuzure. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yahaye leta yiwe ikiringo c'imisi 90 kugira ishireho umugambi ujejwe kwirinda imyuzure muri kazoza. Yamara abategetsi b'ico gihugu bavuga ko iherutse kuba yari ikomeye cyane mu bitari bwaboneke kuva mu mwaka wa 2012. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatatu yafatiye ibihano bishya Iran kubera yakandamije abari mu myigaragambyo nyuma y'urupfu rw'umukobwa w'imyaka 22 Mahsa Amini wari wafunzwe na polisi. Nanone Oriane Itangishaka. Ivyo bihano bigenewe abategetsi ba Iran n'izindi nzego kubera bugaye internet bongera bakandamiza abari mu myerekano. Hari inyuma y'urupfu rwa Mahsa Amini yari mu minwe y'igipolisi cubahiriza imico ya Kiislamu. Imyerekano yatewe n'urupfu rwiwe ku itariki 16 z'ukwezi kw'icenda yabaye bimwe mu byateye ibibazo bikomeye abayobozi bagendera ku idini ba Iran kuva igihe ca revolution yo mu mwaka w'1979. Ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta muri Amerika bwamenyesheje mu itangazo ko bwafatiye ibihano abategetsi b'inteko zijejwe gukingira inzego za politike, abategetsi b'amabohero n'abo mu ntara hamwe n'izindi nzego zibiri zagirizwa ko zagerageje guhungabanya ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro hakoreshejwe ubuhinga bwa internet muri Iran. Ingingo y'ubushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika ituma amatungo ayo ariyo yose yabashizwe ku rutonde rw'abafitiwe ibihano bishasha ahagarikwa. Ibuza kandi abanyamerika gukorana nabo. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire kuri FM 104.3 mu Burundi, mukatwumvira ku mirongo migufi 19 na metero 22. Kuri internet weshat radio yacu voa.com, naho YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya amakuru yo mu biyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho icyo gihugu n'u Rwanda bikomeje kwitana ba mwana ku kuba intandaro y'ibibazo by'intambara z'umutwe w'inyeshyamba za M23 zongeye kubura mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo leta y'u Rwanda yari yasohoye itangazo ishinja Republika ya Demokarasi ya Kongo kurenga ku by'icyo gihugu gituranye cyemeye byo gukemura ibibazo by'umutekano muke binyuze mu nzira y'ibiganiro na diplomasi, kikaba cyarahisemo gukoresha ingufu za gisirikare. Muri iryo tangazo kandi u Rwanda rwashinjaga igisirikare cya Kongo FARDC gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR. U Rwanda rwakunze gushinja kurugabaho ibitero, runavuga ko ugizwe n'abahunze bakoze jenoside mu 1994. U Rwanda ruvuga ko kongera kubura ibitero ku mutwe wa M23 kw'igisirikare cya Kongo biciye ukubiri n'uburyo bwari bwemeranyijweho ku rwego rw'akarere mu gukemura ibibazo burimo n'inzira z'ibiganiro by'i Nairobi muri Kenya n'i Rwanda muri Angola. Muri iri tangazo kandi leta y'u Rwanda yavuze ko amagambo ahembera urwango rushingiye ku bwoko n'ikoreshwa ry'imbunda ziremereye igisirikare cya Kongo kirasa mu duce two ku mipaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda hamwe n'ibirego rushinjwa bidafite ishingiro bidakwiye kwihanganirwa. Mu gusoza u Rwanda ruvuga ko nubwo rukomeje gushotorwa n'abategetsi ba Kongo n'igisirikare cyayo, ariko rwongera gushimangira gutanga umusanzu warwo mu gukemura ibibazo by'umutekano binyuze mu nzira y'ibiganiro hashingiwe ku byemeranyijweho ku rwego rw'akarere, nyamara ko rutazahwema kwamagana gukomeza guhindurwa igitambo rutwererwa ibibazo bwite bya Kongo ubwayo.
Kuri uyu wa kabiri mu gusubiza kuri ibi, leta ya Kongo nayo binyuze mu biro by'umuvugizi wayo akaba na minisitiri w'itumanaho Bwana Patrick Muyaya Katembwe yasohoye itangazo ryamagana icyo yise imvugo zuje uburyarya z'u Rwanda n'ibikorwa by'igisirikare cyarwo ku butaka bwa Kongo. Muri iryo tangazo, leta ya Kongo ifata ibyatangajwe n'u Rwanda nk'ikindi gihamya cy'uko rwiyemerera ko ari rwo rushyigikira M23. Itangazo riti wakwiyumvisha ute ko leta y'amahanga ivugira umutwe w'iterabwoba ukorera mu kindi gihugu. Leta ya Kongo ikavuga ko itiyumvisha uburyo igisirikare cy'igihugu cyakwangirwa kuzuza inshingano gihabwa n'itegeko nshinga zo kurinda abaturage bacyo n'inzego z'igihugu ibyihebe bigenzwa no kubiba urupfu n'ukwiheba mu baturage. Kongo iravuga ko imyitwarire y'u Rwanda na perezida warwo Paul Kagame mu kibazo cya M23 igaragaza mu buryo buhagije gahunda yarwo yo gukomeza kwivanga mu bibazo bwite bya Kongo, rugamije ko mu burasirazuba bw'iki gihugu haguma icyuka cy'ubwoba ngo rukomeze ubusahuzi bwamenyekanye hose ku ruhando mpuzamahanga. Leta ya Kongo kandi irashinja u Rwanda kugaragaza imyitwarire ivuguruza ibyo rwiyemeje mu biganiro by'amahoro bitandukanye, kuva ku by'i Nairobi, i Rwanda ndetse no mu nama bakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda bagiranye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hose Kongo ikavuga ko impande zirebwa n'ikibazo ziyemeje kurandura imitwe yose yitwaje intwaro harimo na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iri tangazo inahakana ibyishinjwa n'u Rwanda byo kubiba inzangano zishingiye ku bwoko. Ku bindi umuvugizi wa leta ya Kongo yagarutseho kandi yashinje M23 kwiyitirira kurinda abaturage, nyamara ahubwo abaturage benshi barahunze uwo mutwe abandi bakicwa bunyamaswa. Bwana Patrick Muyaya Katembwe, umuvugizi wa leta ya Kongo, asoza iri tangazo avuga ko igihugu cye cyongeye gushimangira ubushake bwacyo mu kubaha ibikubiye mu nzira zose z'ibiganiro by'amahoro, ariko kandi gitsimbaraye ku guhagarika ibyaha n'ibikorwa by'iterabwoba birimo gukorwa n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Nyamara umutwe wa M23 nawo mu ibaruwa wandikiye umukuru w'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu ijwi rya Amerika ifitiye kopi, urashinja igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage b'abasivili no kurenga ku mahame mpuzamahanga agenga intambara. Muri iyi baruwa hararondorwamo ahantu hatandukanye ho muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru igisirikare cya Kongo cyakoresheje ibibunda biremereye mu kurasa ku basivili mu ntambara yamaze iminsi 5 hagati y'itariki ya 20 n'iya 24 y'uku kwezi kwa 10. Muri iyi baruwa M23 irashinja igisirikare cya Kongo kwifatikanya n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Uretse kugaba ibitero ku basivili, M23 iranashinja igisirikare cya leta gufunga inzira yari yagenewe kunyuzwamo ubufasha bw'ibikorwa by'ubutabazi. M23 ikaba yasabye umukuru w'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryihariye kuri ibyo byaha byose byo mu ntambara birimo gukorwa n'igisirikare cya leta ku baturage cyakabaye kirinda. Intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yongeye kubura kuva mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike nta mirwano. Hashize amezi 3 umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Bunagana wo ku mupaka Kongo ihana na Uganda n'uduce tundi twegereye muri teritwari ya Rucuru. Imirwano y'ubuye mu gihe hari hamaze imyigaragambyo y'abaturage hirya no hino mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo basaba ko Bunagana yabohozwa ikavanwa mu maboko y'izo nyeshyamba. Tukivuga kuri izo nkuru z'intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari amakuru avuga yuko intambara irimbanije muri Rucuro. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa Kivu Morning Post na Radio Kivu 1 Jimmy Shukrani Bakomera, ndabona bambwira ko adashoboye kuboneka hariya ku buhanga bw'ibyuma, ariko mu karere ka Rucuro ka Jomba hakomeje guturuka abaturage benshi bahunga. Mu kanya mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Jean Damascene Baziyaka, ari mu mujyi wa Rucuru, umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko riharanira amahoro, atangira amubwira uko byifashe. Kuri uyu munsi wa gatatu yabyutse ihereye mu murenge wa Jomba, umwungumwo nimwo imirwano irimo ibera kugeza n'aya masaha tuvugana. Ubu tuvugana wowe uri ku biro by'akarere ka Rucuru, abaturage bahungaho za Jomba baragana he? Hari hashize iminsi myinshi harabayeho guhagarika imirwano hagati y'igisirikare cya FARDC n'uwo mutwe witwaje intwaro M23. Ubwo hari abaturage
kubera ubuzima bubi bari barahungiye ahangaha muri Rucuru yo hagati, noneho ubuzima bubi bubatera gusubira iwabo mu ngo zabo za Jomba. Ubwo imirwano yongeye gutangira, abaturage ba Jomba abagize akayira babona barimo bahungira ahangaha muri Rucuru yo hagati, nyamara twavuga yuko hariho abandi babuze n'inzira banyuramo, bakaba bakibarizwa muri ako gace k'imirwano irimo ikorerwamo. None se muri iki gitondo hari abageze aho ngaho Rucuru centre bahunze? Ni ukuri munyamakuru, ni ukuri hariho abahunze, ahubwo hariho n'abandi batewe amasasu, kuko hari abakorometse dutangiye kubonaho aho iyo mirwano irimo ibera. Hari abaturage bakoromekejwe, ubwo turimo tubabona abagize ubuyambi barimo bazanwa hano ku bitaro bikuru by'akarere ka Rucuru. Naho se abahungiye kuri stade yitiriwe Umwami Ndeze Rugabo wa kabiri, abo bo barafashwa, baritabwaho bate? Abahungiye aho ngaho kuri iyo stade ya Umwami Ndeze Rugabo wa kabiri, kubera ibisasu by'imbunda nini zirimo bivuga, nabo bagize ubwoba. Urumva bafite ubwoba, bamwe bari aho ngaho bategereje yuko ahari umutekano wagaruka mu buce bwabo bagasubirayo, kubera ibisasu birimo bivuga, kuko biri kuvugira bugufi bimwe ngo ku birometero 6 na Rucuru yo hagati. Nabo bagize ubwoba, batinya yuko hari igihe baza guterwamo ibisasu. Abandi bari guhunga, nabo abari bari aho ngaho bafashe inzira, ndababona barimo berekeza muri za Kiwanja. Ubwo mbese abantu muri make babuze iyo bava n'iyo baje. Ari ingabo za leta FARDC, ari n'iz'umuryango w'abibumbye, izo za MONUSCO, harakorwa iki, zirakora iki kugira ngo zibungabunga umutekano w'abo baturage? Icyo tubona ku ngabo za leta ziri ku rugamba, ariko reka nkumenyeshe yuko aho iyo mirwano irimo ibera hariho ibirindiro by'ingabo z'ubumwe bw'amahanga MONUSCO. Ubwo rero kuko twebwe turi abaturage ntituzi icyo zikora, kuko aho iyo mirwano irimo ibera ni bugufi by'aho ibirindiro bya MONUSCO bibarizwa. Aho ndakubwira yuko ni bugufi ya rangira amatebe, ni bugufi ya uriya muriro w'amashanyarazi urimo watsa Rucuru na Goma ndetse wa Bwana Demerode. Aho ngaho niho ibisasu byabyutse bivugira kugeza n'aya magingo aya ngaya. Mubona mute mwebwe nk'urubyiruko, amahoro musanga yagaruka te muri ako karere kanyu? Ni uruhe ruhare mubona mwabigiramo? Yuko uhereye kera, uhereye mu 1994 abasore twe twavutse muri icyo gihe, urumva nta n'igihe twigeze tubona ku mahoro mu karere ka Rucuru. Rero ibyo dukora twebwe aba ari ukuvugira abaturage, aba ari kuganira n'amoko ayo ari yo yose kugira ngo twishakire amahoro. Ikibazo rero ni uko tubona igihe cyaba gikeya, ukabona imirwano ikomeje kuba mu karere ka Rucuru. Abafite ubuzima bubi nta bandi, ni abaturage. Tukibaza twebwe nk'abaturage ibi bintu tubifitemo uruhare ki? Nta n'uruhare tubifitemo. Rero twebwe icyo dusaba ni uko ari ubumwe bw'amahanga, ari igisirikare cya Kongo, ari ubutegetsi bwa Kongo bwakora ibishoboka byose. Ntabwo ari twebwe abanyarucuru tuzabaho ubuzima bwo kubura umutekano buri gitondo, ikigoroba, udusambi ku ntugu no ku mitwe. Jean Damascene Baziyaka, umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko ruharanira amahoro muri Rucuru, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Reka namwe tubashimire munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye muri Uganda, aho kuri uyu wa gatatu igikomangoma cyo mu Bwongereza Anna n'umugabo we basuye inkambi y'impunzi ya Nakivale muri icyo gihugu nyine, aho yatangije ku mugaragaro banki y'impunzi. Iyi nkuru turayibaza Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri muri Uganda. Umuganwakazi Anne n'umugabo we bari mu ruzinduko rw'iminsi ine mu gihugu,
aho barimo gusura ibikorwa bitandukanye biterwa inkunga n'umuryango usanzwe utabara imbabare muri Uganda. Bimwe muri ibyo bikorwa biri mu nkambi z'impunzi zitandukanye mu gihugu. Anna ni umwe mu bana ba nyakwigendera umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ni nawe mukobwa wenyine umwamikazi yabyaye. Komiseri ushinzwe impunzi Bwana Douglas Asimwe yatangarije ijwi ry'Amerika ko uyu muganwakazi Anna n'umugabo we Tim Lawrence batangije ku mugaragaro banki izwi nka Opportunity itanga inguzanyo ku mpunzi ikanaziha amahugurwa ajanye n'ubucuruzi. Iyi banki iri mu yandi mashyirahamwe ku isi umuganwakazi Anna ayoboye. Ati inkunga yishyigikira imishinga itandukanye nko gufasha abana b'impunzi batishoboye. Iyo ni imwe mu mishinga yaje gusura. Yatangije kandi ku mugaragaro banki yitwa Opportunity yashinzwe mu nkambi kuva mu 2019 mu rwego rwo gushyigikira impunzi mu iterambere. Iyi banki isanzwe ifasha impunzi ibaha inguzanyo no kubafasha kuzigama amafaranga yabo kandi ikanabaha amahugurwa ku bijyanye no kumenya imari. Ijwi ry'Amerika ryabajije umwe mu mpunzi Hina Kivale iki iyi banki ibamariye mu iterambere ryabo. Opportunity banki iguriza abantu bafite ibyo bacuruza cyangwa badandaza kandi bakaza kubagenzura bakareba niba batazashobora kwambura, batazashobora kunyaga, bakabaha amafaranga bakurikije ibyo bakora. Bakagenda bishura buri kwezi. Buri kwezi bagenda bishura amafaranga, ariko bishura amafaranga 2%. Mvuga ngo haye 100 ubishura 120. Ariko kandi Opportunity Bank iri ahantu hitwa Base Camp gusa. Rubondo naho barayikeneye, Juru naho barayikeneye kugira ngo ibikorwa byayo bigere ku bantu bose. Nk'uko byatangajwe na komiseri, kwakira abashitsi nk'aba muri iki gihe igihugu kirimo guhangana n'ikibazo cy'impunzi zirimo guhunga muri iyi minsi ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragaza ubushake bw'isi bwo gushakira umuti ikibazo cy'impunzi. Icyakora zimwe mu mpunzi zo muri Nakivale ntizigeze zimenya ko zari zifite umushitsi ukomeye nk'uwo kandi ntizemererwa kumubona no kuganira nawe. Zinduhuga wa Nakivale bavuze ngo ni umukobwa w'umwamikazi ngo yaje gusura inkambi, ariko nyine nta makuru yabyo tuzi cyane. Ikidasanzwe nyine nuko mbona abasirikare bose bahazengurutse mu naseri nta kintu iravuga kugeza sinzi nimba baza kutubwira yagiye yatashe, ariko byo kuba byiza abonanye n'impunzi bakamubwira ibibazo bihari. Aho ko impunzi babyakiriye bari bateze yuko bashobora kubona umushyitsi bakavugana nawe, ariko ntabwo yigeze babasha kuvugana nawe. Baje basura mu kigo cya UN bavuga n'abakuru, barangije arongera avamo asura kuri Opportunity Bank, arongera avamo afata isafari asubirayo, ariko nta mpunzi yigeze ivugana nawe. N'abagerageje kuvugana nawe ntabwo yigeze bamubona, ko abasirikare bari bahari n'abapolisi nta muntu wemerera ngo bavugane nawe. Ubu Uganda irimo kwakira impunzi nsha ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziyongera ku zindi zirenga 400 nazo z'abanyekongo zisanzwe ziba muri Uganda nk'uko ubutegetsi bubivuga. Umuryango wita ku mpunzi HCR uvuga ko kuri ubu Uganda imaze kwakira impunzi zirenga 16,000 mu minsi 5 ishize bambukira ku mupaka wa Bunagana. Uyu muganwakazi ukomoka mu bwami bw'Ubwongereza kuri uyu wa kane arasura indi nkambi y'impunzi ya Cyangwari mu burengerazuba bw'igihugu, aho naho azasoma ibikorwa bijanye no gufasha abana b'impunzi ndetse n'ikibazo rusange cy'impunzi. Nk'uko gahunda ye ibivuga, yagombaga gusura ishuri ry'abana batabona riri ahitwa Mukono hafi ya Kampala. Icyakora ishuri ryagize impanuka y'umuriro mu ijoro ryo kuwa mbere wahitanye abana 11. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba azakomeza kurisura. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Igihugu cya Tanzania gikomeje gahunda yo gushakisha amafaranga yo gucyura impunzi z'abarundi, nyamara zimwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu zisanga zidakwiriye gucyurwa ku ngufu.
iyi nkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovin uri muri Tanzania. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania Hamad Yusuf Masauni mu nama ya 73 iheruka kubera i Geneva mu Busuwisi yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR amafaranga yo kubandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Gusa amafaranga akenewe muri ico gikorwa cyo gutahukana abavyishakiye yashizwe ku mugaragaro. Muri iyo nama yari yobowe n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ono ryita ku mpunzi kw'isi HCR Filippo Grandi. Minisitiri Masauni yasiguye ko kuva Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi mu mwaka w'2020 amahoro yaragarutse, ari nayo mpamvu umugambi wo gutahukana impunzi utegerezwa kubandanya minsi yose. Gusa zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu zisanga uwo mugambi wo gutahukana abavyishakiye udakurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, kiretse benshi baraburabuzwa kugira batahe naho ico bahunze kitarakemuka. Baduhumira gusubira mu gihugu mwavuyemo, natwe n'igihugu cyacu cy'u Burundi carononekaye kuko kwanje n'abandi bose bisubiye kuvyura ntituzokwiruka n'imiryango yacu igacihoneramwo. Kwa kweli himiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukatamo bagiye kujya mu Burundi agatwahunze biga ibitandukanye mugaha hoho yuweni yadufasha yofuma itugumiza cyega twitwunguruza katora umugambi yonyene ikoresha aho twishimiye. Twashima yuko ngaha botureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye si heza, naho hoba heza bamwe bafise ibibazo vyinshi bibagoye. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba. Icyambere baravuga yuko twohunguka ku bushake, mugabo bo bakaduhimiriza ngo duhunguke tuyandikishe ku bwinshi, nuko baduhimiriza mengo n'ingufu zirimo. None wumva ahatari kutwirukana bobo, mugabo turetse n'ico umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akaja ahandi. Kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania na HCR gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gutahukana abavyishakiye, mu gihe abandi basanga ico bahunze kitarakemuka kugira nabo biyumvire gutaha. Umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyene mu bugwaneza ata mpaka zirimo. Ico nico dusaba, birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ivyo nivyo dusaba, katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu. Shike twaje nasaba nkaho twoba nkaho ngeze n'abandi bose bo turabira akantu twicara mwaraha ari n'ahandi naho atadutwara hiyo hanze dataheje mu bindi bihugu bakaturabira ahantu nyene batuzigamira twicara aho tukaguma tukigumira aho nyene bakaza badufashiriza aho turi. Nico twasaba babonye bikwiye, bidakwiye naho tuzogenda iyo twavuye nta ngora. Uko ruteye twiruka tujabuka amazi, ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe. Twebwe ico twosaba cane cane twobanza guhera kwaha UN nikorera mu bihugu byose, niwo muco w'ijisho ry'impunzi. Yovugana na leta y'u Burundi n'ivyo vyiyumviro, na simvuga mu ruhande rumwe, ngira mvugire mu mpande zose. Badufate nkuko turabavuka gihugu twavutse mu gihugu c'u Burundi, turahunga nkuko abandi bose impunzi zose zihunga, batwakire neza, bongere batwongereza agafashanyo karo dufasha tukamara iminsi dufashwa, bongere baduheriho n'imiti nkuko twavugwa, twongere tuvugwe nka kurya naho twavugwa. Naho umugambi wo gutahukana abavyishakiye ubandanya, ariko ibitigiri by'abatahuka ku bushake byaragabanutse ku rugero runini muri iki gihe, bivanye n'uko benshi basanga ico bahunze kitarakemuka. Mu bitigiri dukura HCR mu ndwi harataha barenga gato 87, mu gihe hambere aho hahora hataha barenga 450 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika. Urakoze James Joven aho ngaho mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania. Ni no kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba. Nshimira bagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho na Des Makono wamfashije kubagezaho amajwi ayunguruye. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira amahoro n'amahirwe.